Ndabaramukije neza abakunzi b'ibiganiro vya Roy TV. Nibaze ko aho muherereye mumeze neza mukomeye, nanje ndameze neza ndakomeye. Ego twarababwiye rero yuko turi kumwe namwe impande zose, tuzoza turabashikiriza ibintu biryoshe birimwe impanuro mukurikije mushobora kubagirira akamaro. Ego uyu musi rero ndi hano murabibona sindi umwe sindi jenyene, ndi kumwe n'umuntu ariko sumushitsi kame. Ego sumushitsi ariko reka amanza twidondore atubwire akazina kazi. Reka ndabibutse gusa kuko nibaza ko subwa mbere dukoranye muri Roy TV. Ni Lenine Mana ariyo nkaba nsanzwe ndumumenyesha makuru, nkaba ndumudandaza, nkaba umufundi w'ibinabiriya, nkaba n'umurimye n'umworozi. Ukora byose wewe ni sawa. Ego kaze rero ndazi ni benshi baturindiranye igishika muri kino kiganiro baza kuhakura inyigisho zibafasha mu buzima. Ego hanyuma rero kuri micro ni jewe Grace niyo nshuti, nibaza ko mumenyereye muranzi nanje ariko ni byiza kwidondora. Ego uyu musi rero Renine novuga abajene turafise ikibazo, turakunda ariko muri uko gukunda kwacu turahura n'ibibazo, na cyane cyane novuga nk'igihe hageze yuko dushinga izacu ugasanga abavyeyi bariko baragira bati no ku rubanza ntituzoza utwawe n'urya muhungu, no ku rubanza ntituzoza utwawe urya mukobwa. Ico ni kibazo rero novuga abajene vraiment kiduhanamiye. Abajene batararongora n'abatararongora. Ego ego abajene batararongorwa. None Renine nk'abavyeyi wobahanura iki? Mbega nizihe ngaruka mbi zishobora gushika ku mpande zose mu gihe mutwaranye batabikunza abiwabo n'umuhungu canke n'umukobwa? Mwo bivuga ku iki kuri ico kintu? Kubijanye nuko hariho abavyeyi bashobora kwankira umuntu umukobwa canke umuhungu ko akundana n'umusheri wiwe no kubana bakabankira ko babana. Sinovuga ngo ngiye guhanura abavyeyi gusa, ahubwo n'abajene ngiye kubahanura kuko akenshi hari gihe usanga biva kuri bo, ugasanga uno musi ngene bimeze. Urabona umuhungu arashobora gukundana n'umukobwa bahuriye ahantu quelque part, umuvyeyi nta kintu kimazi, ugasanga si bibi yuko umuvyeyi aba mu rukundo rwabana bagomba kuja kubakana, kuko mbo kera hoho urumva vyari bindi nubwo abatari bake batavyemera, abavyeyi nibo bavugana nk'ubu bakavuga ati mbo kwa ba Grace, umuvyeyi abavyeyi bo kwa Grace n'abavyeyi bo kundi muhungu runaka bagomba kuzobana ntawenzi urantunga, nibo bagenda bakavugana. Bamaze kuvugana rero wewe mwe ntimwamenya na kimwe, mwe mwabimenya. Yego niyuma yaho gato aho bimaze gutangura yuko nivyo umuntu ashobora donc kwizanira umugore wiwe akabari bamwironderera, mugabe inkwano zajana papa wiwe canke uwundi muntu akuze wo mu muryango mu gihe adafite papa wiwe. Ariko rero no kuvuga ngo yadijana aho azi, mugabo no munsi uza wumva ngo umuhungu n'umukobwa baravyivuganiye, umukobwa kumbure akavuga ate bana kubita inoti ngaha. Rero no kuvuga ubu ni inkwano ntizikigenda ngo abavyeyi ngo nagashimwe k'abavyeyi, oya na ubu musigaye muvyita ngo amafaranga yo kugura ivyombo. Siko bimeze none. Oya byose birakenewe ariko gusa ndibaza n'umuvyeyi kameme arabenefisia ko gatoyi. Umuvyeyi abenefisia ko ikuno muzi ahubwo ahoma kwa yandi kugira ngo urubanza ruze rugende neza. Ntavyo nabona wewe. Urumva mbo hari umukobwa twigeze kuba ahantu quelque part ntiriwe ndavuga mugwa hari ngaha mu muji nyene, baraje kumukwa urubanza naye narutashe narugo ngaho nyene. Hama numvise inkuru munyuma ivuga yuko wa mukobwa bakitwara inkwano, yaciye ahaguruka hagira urubanza ruheze abwira nyina wiwe ati none hakowe wewe canke hakowe jewe, inoti shira ngaha, inoti ngaha. Rero bisobanura ngo sinovuga ngo amakosa hakura ari ku bavyeyi, ahubwo hakura ari ku bajene, kubera uno munsi abajene hari kuntu bigize abantu bakomeye. Uno munsi bumva umengo kugira ngo papa wiwe canke mama wiwe amenye umukobwa azotwara umenga aramugwanije, kugira ngo ubu muvyeyi amenye umuhungu azotwara umukobwa wiwe umengo ni ngorane, bambwira hasigaye 2 semaines umengo n'umutumire mu bandi. Urabona ko ni imico yagira atituka. Rero icari gikenewe mu bisanzwe nuko aba bajene uno munsi botabura yuko umuvyeyi afise uruhara ntangere. Hariho abantu kenshi usanga batwaranye gishikina gisaza, urabona abagabo kuva na kera bariyiba, hampande yuko kwiyiba hari mu papa ushobora gusanga afise umukobwa runaka nk'ugasanga nka papa wawe arafise nk'umuhungu yavyaye quelque part,
hanyuma ugaca usanga rero uwo muhungu yavyaye araje gukoresha yagushimye wewe ukaguma we ntuzi ko ari musaza wawe nawe ntazi ko uri mushiki wiwe. Mugabo rero iyo kumbura kujana yari kuraba kunge nabigenza akavuga ati oya bane hariho n'abavyanka ariko kubera ko baba bazi ico baba bazi bo bakaba ari ico bagize ibanga ugasanga rero kumure mugiye kuba nagishikira gisaza kandi rero mu bintu bijanye n'ivy'amaraso y'imiryango hariho uburyo n'abana muza kuvyara usanga ari utudengo ugasanga n'utudove dove nyene ukuntu bene ivyo ntawo biharira kuko vyama vyabaye hariho n'imiryango imwe musanga babana araba kuzine parallele ndavuga abajye usanga basanga abanyina babo bavukana cyangwa base babo ugasanga bavukana hari imiryango imwe yo mu mugamba babigira mugabo benshi uza gusanga ari utujujuju nyene ukuntu si yose ni bamwe mugabo babigira barabizi yuko akenshi abana bavyara nibo baheza bakaba aba victime bavyo ariko nyine novuga ko hoba harimo n'ihindagurika ry'ibihe ofete kera nivyo barakurehereza uri umuhungu bakakuzanira uri umukobwa uko nyene nukuvuga urubanza byose vyamenya abavyeyi ariko rero wibuke ko ubu umuhungu arigwanako akarondera inkwano byose ofete avuga ati nije ndabibirira icuwe nije ntegerezwa kubikorera rero muri ico gihe nico gituma baba bumenyesha abavyeyi nimba bon oya baragifasha kuko ndibaza ko nimbere yuko arongora umuhungu ndibaza ko abwira abavyeyi ati jewe aho nagejeje namwe murashobora kumfasha rero nibaza ko ari uko kuntu ibintu vyahindutse ugasanga kare twari tumenyereye barakwera byose bakakugirira ubu naho hariho n'abavyeyi bavuga ati je ntagikina kimuzombaza ugatonda n'igitsina gusa nukuvuga rero renine ndibaza ko vraiment aho hantu n'abavyeyi bashobora kuba bahagirira ikosa kuko nimba abajene bofatwa nuko kuntu batamenyesha abavyeyi hakiri kare ashobora kuba ariko aravyitegurira akavuga ati nubundi je ntabizicuye papa ntaca azomfasha papa yaramaze kumbwira yuko nintakora inzu nzi yubakira azonterera mu byo nakoze rero jewe ndabona ko aho hantu abavyeyi bashobora kuba botuma vraiment tubaho nabi uko kuntu usanga hariho nk'umuntu usanga bariko barankira ko arongorwa muri urya muryango ngo ntibafise amafaranga ntibatunze mama ntimusangiye ubwoko ibyo bintu rero novuga ko muri no misi biriko biratera uruhagarara ku buryo ushobora gusanga n'abana bagiye kubana abavyeyi ugasanga n'umuhungu kubera ko kwa kuntu abiwanyu bamwase naho mwobana iwanyu haca habaho konfi atigera abona yuko ari ikintu cokorwa iwanyu ciciza avuga ati nakare nagutwaye ndakwivye we ntibakumpaye urumva ari ivyo bintu biriko birazana vraiment ingane mu ngo none re nine tufata ko abajene aribo bafise amakosa gusa cyane hariho akantu wongeye ko uravuga ati bapfa ngo iwabo nta mahera bafise ati wabo ntidusangiye ubwoko wabo ntidusangiye imiryango ntidusangiye idini ego hariho bimwe no shigikira n'ibindi ntashobora gushigikira uvuze ngo iwabo nta mahera bafise hariho ibyo nkuna kwigisha nkabwira abakobwa ati ntugaharure ivyo kwaso wawe cyangwa ivyanya ko wawe kuko bijya n'ivy'iwabo wese ivy'iwawe byari byiza ko umukobwa arondera n'umuhungu nawe akarondera hanyuma mugakura umutima ku ivyo bintu vy'iwabo niba avuga ati tureka kubabwira ko bera tuzi yuko ataco bazodufasha mu ibi nibi nivyo umuvyeyi aguma ari umuvyeyi niboteseka kubona mugabo novuga yuko ko bari kukumenyereza nawe mu gihe ugiye kubaka urwawe ukabana bigenda gusega iwanyu nivyo bambo ariho n'abakobwa uza bumva ngo umugabo wiwe ngo bagiye ibivuye iwabo n'umukobwa bagiye ibivuye ivyo bintu usanga bibishe cyane gose kuko mu bisanzwe urugo n'urwa babiri urugo ni babiri hagiye mugira gatatu usanga ari probleme nukuvuga yuko uvuze ngo iwabo hari akantu kuva na kera kamye gahari bavuga ngo yakoye mu bantu canke ngo agiye mu bantu sinzi imbwa nazo arizo kuko urumva batagiye mu bantu ngira babagiye mu mbwa canke udakoye mu bantu abakoye mu mbwa ariko rero ico kintu bakwiye kukimenya yuko niba kuko iwabo bafite ibintu ivyo bintu ntaco bizohava bifashe eka je ndazi umutiparo yarahejije universite mugabo vraiment yarafise mu mutwe kuko yiga afise imirima yiga afise ibitungwa aragenda aragira ubukwe abantu bazamusuzuga ngo ntihageze ishuri kini mugabo yagumye ikoro tudiri ari ku ishuri ntiyarangwa n'isirabisi gusa hanyuma rero acagenda kubana n'umukobwa umukobwa nta kazi yarafite mugo umukobwa nawe rero yarafite abantu bamudandariza bijye ibintu bamukurira ibitoki ruguru bakamuzanira ibiraya ruguru yarafite abagenda iwabo barafite imiduga hanyuma rero mugabo abashoferi biwabo bakamufasha bakamuzanira ivyo bintu wewe akava ku ishure afite nandi baca bamudandariza
biza kurangira rero urumva biyubatse kandi umwanya muto bari bateye imbere bari bubatse inzu y'iwabo bari bafise imodoka ari y'iwabo kandi babayeho neza kandi nta bintu by'iwabo bigeze bakoresha ko eka rero no kuvuga yuko bavuze ngo gukwa mu bantu benshi baba bashaka iteka mugabo nta birebire mugabo hari ibindi bavuze ati abadasangiye idini vraiment abo bantu bo zero pure iyo ni ngorane abadasangiye ngo ubwoko badasangiye ngo ibiki ngo abana kabameze uku ngo abana kanabo bameze uku ariko ino hora mpinga barabavuga muri bino ubwoko bumwe muri buno bavuga ngaha mu gihugu buhari tutaramara kuronka ubwidegemvye kugira ngo wumve yuko ataco bitwaye naka kuba umuntu aka baravuga ngo hariho ngo bakobwa ngo banaka ngo uyu mutwaye ngo usanga ngo bashurashura gose ngo abana kuvyarira ngo usanga ngo bari nibi mugare ikintu cyo kumbaza nuko baca bavuga ubwo bundi bwoko bashigikira nibwo bwoko ahubwo wasanga nabo babikora mugabo gusa ico bari batandukaniye ko bamwe bariyugurura bakabikora nyene umengo nibisanzwe mugabo bamwe bandi nabo bavuga ugasanga nibo bameshante nibo bambere babikora mugabo bakabikora mwibanga akamara n'imyaka 200 acamwe umugabo atavyaze akaba afise abana umugabo areza ari Yosefu atabizi hari umurezi ivyo atavyaze rero urumva ko rimwe na rimwe hariho ibintu sinzi gane no vyita mu kirundi ciza novuga ko ari ibintu abantu bishizemwo ni mentality muri make ugasanga ni ibintu abantu bishizemwo ubwo ugasanga sivyo ivyo vuga ngo vy'amafaranga navyo genda hariho umumama yambwiye ati jewe natwawe n'umuntu iwacu baramwanka mugabo kubwuko namukunda navuga ati mafu ati Bibiliya nta hantu yerekana mu bisanzwe yuko umuntu ategerezwa gushiramo abavyeyi kwikomini nta bavyeyi bagusaba bwe muri etat civil mwisengero ntabakubwira ngo president abavyeyi oya sindababwiye ngo ngo nimuve ko abavyeyi ngo mureke kubabwira iki ngo mubagararize oya ariko iyo hari kibazo bene ico ukabanza ukamenya neza ico bamwankiye uwo wundi ico bamwankiye ati nta mafaranga afise acabwira ati jewe amafaranga siyo ngiye kurondera urukundo mugabo umutipe yaramuze ko afise imigambi erega n'abatipe ushobora gusanga vraiment ari smart arafisa kanimi karyoshe mugabo ugasanga ntashobora no kurondera uwo muntu ukazogenda ngo ugiye kurongorwa kuriwe nibaye hamwe kuzo ufise amafaranga nawe ngende kumutunga iyi byose birasho muze muragira ubwenge mw'abantu ariko rero twibuke ko hariho n'abahungu usanga vraiment atamahera bafise ariko bafise imigambi uri kurabona ibintu aplanifya gukora n'ukuntu agerageza kurondera amahera ushobora kuvuga ati jewe vraiment ndabona ko mu myaka iri imbere ashobora kuzoronka usanga rero abavyeyi nabo bariko barakwakiza ko ugiye kumukene nawe urafise ivyizigiro iruhande yuko umukunda urafise ivyizigiro ko azotera imbere uwo mama ndiko nakubwiye ati uwo mutipe nta mahera yagaragaza hari abantu usanga batemera kugaragaza uburyo ko bafise uburyo ariko imigambi nakubwiye ko arayifise kandi uwo mukobwa niwe yarazi iryo banga abavyeyi biwe iryo banga ntaryo bari bazi ico gihe rero no kuvuga yuko haheze igihe gito yarahavuye rero arerekana ico ashoboye iwabo umukobwa ntiyajayo ntiyigeze abashira umukobwa eshwi mugabo nagenda kubwira yuko mu nyuma bari yubatse barubaka inzu yiwa baragura imodoka bari bafite ibibanza muri ville bari bafite hehe aho badandariza kandi vile mukabona kuzi mugabo uteye imbere mugona kubwire yuko hageze nuko basarura n'ibigori bavuga ati mubanze mukuremwo vyiza vyo kwa Mutama ari ndavuga abi wabo n'umukobwa Mutama bavuga ne wa mukene bariko baravuga mbere none baza ko ivyo ari kubera iki mugarega ndaguye ndagarutse umukene na nyina aramwana ico ragenda kubwira no kuvuga yuko basokuru ntibaciye umugani kubera bari bijuje oya arakwanka nyine iyi ndazi ubundi mu mama yahora avuga ngo naravyaye je navyaye naka ngo nayo bana kabo ngo nataye umwanya mperekeza abandi bavyaye kuvyara akabivuga kandi nabo nyene bumva nyabana nakare nuko yarafise ka bien sûr none nico ndiko ndakubwira abigeme ntuzavuge ngo na materialiste umwigeme araba umusore ubwa mbere afise mu mutwe afise imigambi hama kagira ni noti erega burya reka ndakubaza ikibazo kimwe wewe uragiye urongowe n'umuhungu ari afise swaga donc ari smart sivyo afise donc wanashaka afise ya migambi bariko ratubwira ya migambi kumbure arabuze ingene ayishira mu ngiro uragira imigambi ngo ukabona ingene uyishira mu ngiro hanyuma rero gacu sanga aratasha umunsi wa mbere nta mahera y'ubufu yasize we ntacu ufise ukora ugasanga mu nzu urafise ikibazo c'ibirahuri urafise ikibazo cy'ibikombe urafise ikibazo kiniki umva ibibazo byose bijenye n'amahera biri ku gahanga kiwawe ukavuga ati jewe ntaho mbona no bigira aratahutse ntatahukanye rasiyo n'umunsi warimwe ntasize rasiyo kandi ntani yatahukanye urumva birabaye inshuro zitatu uzosura umutwengere burya
none ubizi ko mu nda haraye inzara akabyuka urwanga icyo ntacyo nobandanyako ubundi mukobwa niwe yigeze kugenda kurongorwa umutipe yamubeshe tije vraiment imigambi irahari kandi vraiment nibisanzwe umusore vraiment swaga wifreshere kandi waba barafise amahera mugabo baravuga ati kugiye kubaka kameme turagusohoye nyene turagusohoye yarafise avyeyi babaye hanze hari avyeyi babaye hanze bameze nk'abazungu mu mutwe ugeze ku myaka 18 bagusohoye umunsi wa mbere abona ebana wapi wa kabiri wapi ivyo babagemuriye vyaheze ati biraherera he yaciye byarangiye yagiye yaciye asohora imbabura hanze ngo acayicara ko ayicaye ko ati nibiki gashiri wanje ati ndiko ndashusha gwa rukundo ko gwagashe vraiment nta rukundo atakanoti ndakubwiza ukuri nejo je nzovyemanga n'uzompamagara kambwira ati wavuze ati nta rukundo rushoboka atakanoti atanoti ihari urukundo ntirushoboka gute nuko wewe ndazi yuko umuhungu ntazoza ngo azi kukudiraga yambaye ibirato vyatabaguritse yambaye ipantaro wapi yarabuza y'isenti yashizemo umukanda urumva n'agapira ni ngorane hama ngo uvuga ngo we Grace uzomwemera mbarira bizoko oya vraiment gusa ariko rene no tuvuge ko udafite amafaranga rero atarukundo wogira cyane Grace tuvugana ukuri iyo ico ntombora umugira makeyi ba oya okay urakoze kwishura upfumugira makeyi mugabo yitwa iki amafaranga okay none muzokuna n'umuntu kuri anniversaire yawe nta nishurwa kuzaniye reka dufate tureke ishurwe data wanje basi nta nibisuguti vya senkesa ubona ko abubu tugira nta nyinshi Pana nyinshi gusa mbona umenye abakobwa bamugira zitatu ngo mu mwaka ne hatanga aho muba mushushe mwe ni bon rero bano bavyeyi ndakubwira jewe no kubwira yuko abavyeyi bagira ikosa ni bajya bahorana ngo amadini kuko idini ndazi yuko mwaba bavyeyi baba barabivuga nta urimo aba yaratanguje iyo dini nubwo we bararitanguje ntaco ryo barigiye gufasha mu ngoro gwo muntu bavuga ngo umukobwa ntagira idini ry'umukobwa n'umugabo niko vyumva aha wewe twagwa n'umuntu uzeye bamwe basenga bahenya hari abona umusari ya muri rya wo vyemera yuko agutwara nabyo nibaza okay rero no kuvuga yuko abavyeyi kenshi arinza kubuza umuhungu cyangwa kubuza umukobwa nuko abari impamvu rero ikiba gisigaye ntuca wishofa ngo ngo urumva ngo yamubujije ngo kandi urumva kuko ubu hari abantu benshi baje mu rukundo atari urukundo bari mu mugabo bari mu ma emotion umuhungu akundanye n'umukobwa eje bahuriye muri chambre amugiriye ivyo amugirira akamva ubumara burinjiye acetangura kurondera wa muhungu kunuko ahejeje kumufata sivyo amaze kweza kumufata naho abavyeyi bazovuga gute aca yemera aca tuma agenda gaharura kuko bonabonye umenga abakobwa barazi guharura gose gusumba n'abagore agaca agenda kamwitega akamukubitinda ati ubu rero honye ndafise indane mu mumbuzo turabe rero wa muhungu agaca ugenda wa muhungu nawe agaca avuga ati jewe nije nayiguteye nakwema ki wanje sinza bahaciye ingene bangana uca umenye uja hehe hari umukobwa vyashiki ndamuzi none umunsi wo mwana yanditse ko perenkoni kandi abavyeyi baramuhano yaranka kandi umva we yamubwiye ngo agire mariage mutipe nawe urumva nta n'uruyambo rwa mariage kubera ubazizi yuko mukaniye ama mariage araza kubwira ngo nzogutwara urumva tuzogira mariage akagupangira n'ingene muzogenda iwabo n'ingene muzogira nte mugaba akuronketu na amaze kumva ngo ni mariage uca ugenda witanyuruye hose rero ni ngora none nini ko tuzi yuko urukundo ari babiri ego wa gatatu no kuvuga novuga ko abajengira gutoba niko no bivuga none iyo intervention y'abavyeyi kuza kukubuza umuntu mukundana ufite ni umuzi ni uzuko ameze defo ziurazizi kare turazizi uko kuntu baza kukubwira ko wo muheba ku bintu utarimvira ko wokora je nibaza ko bishobora gutuma na wewe bitakugwa neza ugasanga hariko harabaho mezantante hagati yanyu n'abavyeyi none ico kintu cyo sikosa vrai ubu rero yuko umuvyeyi yinjiye mwari ngorane hari abantu bavuga ati iminwe itangana ntiramukanya ego uwo mugani turawuzura hari mugabo bidasigura ko nimba jewe navutse mu bakene nzo ngenda mu bakene nyene ndashobora kugenda mu batunzi canke abo bavyeyi bo baba bakenye ni kubera iki bo baba bakenye bagaca bifuza kuronka bakwe batunze nabo batashoboye kuronka ubwo butunzi kugira batera intambwe nshaze kuvuga iki rero je nibaza ko abantu bakundanye vraiment ibintu bitabereye hagati yabo ibintu umukobwa atabonye ibintu umuhungu atabonye uwo muntu wundi aza kubibona inyuma agashaza kwensita ngo mutandukane nibaza ko bariko barakrea desordre vraiment wibaza kuzogira mariage mu myaka ingahe we ntabyo ndamenye oya uvuga ati jewe nk'Imana yamfasha nko mu myaka nk'iyi nkabangize mariage nibaza Imana ifashije nta myaka 5 isigaye nta myaka 5 isigaye wowe umaze kumenya igituma inyuma y'umukobwa haba hariho marene inyuma y'umuhungu akaba hariho pare nibaza no kugira bashobore kubahanura nko mu gihe ariko harabe bitagenda neza
mu gihe rero pare na marene bataraboneka abavyeyi bahari kugira ngo babe ari ba pare na ba marene imbere yuko uje kuba kuraza gituma no kuvuga yuko umuntu uwari we wese kujya hari umuntu yakuvyaye uwe nyene wa muvyeyi yarakuvyaye aragukurikirana burya umuvyeyi naho uzogenda ukangana gute arakumenya uwuri we akakumenya ingene ugende nyimburi gashuha aramenya ati nakarashuha ejo no kuvuga ngo umuvyeyi aje akakubwira ati burya ujya muhungu pay attention genda bukebuke n'ujya muhungu ntuzoce wirukanka ngo niko ravuze ngo aje kukwinjirira mu rukundo ngo urumva ngo mama ngo my love you wanje ngo my sweet heart ntumbaze uco wava wibaza ngo ni ibintu bya hatari ngo ngura umuntu akaze ngura umuntu akomeye cyane gose oya no kuvuga ngo niba ukiri mu rugo iwabo no kuvuga witwa umwana w'iwabo no kuvuga ngo baragufise ko uburenganzira runaka nta muvyeyi ashobora kwiyadukije ngo aje kukubaza ngo kubuza iki ku bintu by'amatiku nivyo uraciye ubwenge mugabo muri uko guca ubwenge uracakeneye impanuro z'umuvyeyi egore nine je ndavyumva vraiment umuvyeyi arakenewe ariko hari umuvyeyi usanga ariko araguta mu ngora nuko kumurengera tutashimikiye kuri ko twavuze nakubwiye ati barafise amakosa nyimba guhoye ngo ntimusangiye ubwoko ngo ntimusangiye idini ngo iwabo barakenye gukuna kuri ariko hari ibindi bintu ashobora kukubwira ukavyumva nko ego ivyo naje ndavye baraje barakubwiye ati ujya muryango wabajya abantu burya n'abarotsi hazogera igihe usanga ugenda umeze nk'uku hari abavuga ngo uburozi ngo ntibubaho ariko rero sinzi bavuga ngo utaraburogwa ngo bavuga ngo sinzi ngene vyogera mugabo rero burya aje kubwira ati iwabo ujya muhungu pay attention urakoze nivyo ashaka kuvyitabohereza buke ukumva biriko birahinda bije none niba iwabo baroga kandi nawe akabizi ko baroga birashika ugasanga nivyo uwo muhungu ntaco bitwaye mugo barashaka kuguhinyanyura kandi bigashoboka ko uburozi burabaho ego ivyo ndavyemera kandi vraiment hari igihe usanga ari ivyo ariko hari n'igihe abavyeyi baza bakenta kuvena nabi genda afise akarorero k'umukobwa yarafise abavyeyi bakenye cyane vraiment abo bavyeyi ntibigera bifuza kubona umukobwa wagendana n'umuhungu akenye mugo umukobwa wawe ari mwiza yari umukobwa mwiza vraiment mama we avuga ati jewe ntagakwe kanciye aho nkeneye umukwe azozana prado hajya ku rupanga okay imisi yose umukobwa abahungu bose bikunda nyina uwa baravye akabona umenga ntaco bafise zarindura umukobwa agaca heba uwo mukobwa vyagiye kurangira nivyo twawe n'umuntu afise amafaranga bamwe bivira i Dubai badandaza imiduga afise abagore 3 none amarira uwo mukobwa gushikiza isaha afise mama we ariko aramufasha kuyarira yakubwiye ko ari akanafise amafaranga wewe uri ufise amahera yamutaye mu ngorane bimwe nariko ndavuga ko nubwo baba bashaka ko tujya ku bantu bafise amafaranga hari gihe bituzanira ingaruka mbi ugacanga turiko turarutamba twirorera Grace ndakubwire ikintu kimwe nivyo kuba mu mahera siko kuba mu mahoro turi kumwe kandi no kuba mu bukene mbe urazi gituma Bibiliya ivuga ninde ni Salomo yasavye ngo ntumpe niza buri bivuga sinibuka aho vyanditse neza ati ntumpe ubutunzi no hava nishima ntumpe ubutunzi kandi ntumpe n'ubukene ariko umpe binkwiriye turi kumwe turi ngaha mu isi rero no kuvuga yuko turi mu rugendo rwo turagenda mugabo ntibibereye kubaho ukenye kandi ntibereye kubaho unatunze kuko vyose bitera amarira ariko vyaribereye yuko ubaho utabura icyujya utabura utuyinite utabura ingene buyunguruza utabura nico gituma n'abandi bagira ati mwabakobwa mwe nimwige gutunganya utugambi tw'uwanyu nejo n'ubuzo gutwara ni hatazo gusuzugura abahungu niko kuko ati mwige gutunganya imigambi kugira ngo ejo ko byose birakunda byose birashoboka rero umuhungu afashe imigambi yiwe n'umukobwa afata imigambi yiwe murabaho mwidegemvye muri rusange mugo muvuze ngo urumva jewe ko iwacu dukenye ndeka ndindire niteriswaga inzu y'amakaro mugabo kazosaza iyo nzu yikoropesha marira yawe buri gihe rero bene aba bagenda gukoropesha amazu yabo amarira nibajya abakobwa bagenda ari babandi bavuga bati jewe ngiye kurira ubwiza bwanje ngiye kurira ubusugi bwanje oro ejo bwa busugi bwo bumara umunsi umwe canke iminsi ne bivanye n'ingene baba babigenjeje sinzi mugabo rero nagenda kubwire yuko izo freshere ejo urashobora gufatwa n'ikintu par exemple ugasanga isura yuzuye uruherehere ugasanga ejo wabaye deforme ukuntu ugasanga ejo sinzi hari gihe usamara kubera yego data wanje ugiye we byaranse wari mwiza warakenye ugasanga ebana wahindutse usigaye ungana gucyuruda usigaye ungana uku ugasanga no mu kwifotoza usigaye urinda kumira ipepa nk'ababandi rero byiza nuko umuntu ashobora kurondera gwiwe hanyuma akagenda atekanye
abavyeyi nabo rero no kuvuga ngo aha hantu barakunda kuhagirira amakosa cyane benshi baba bashaka iki ni bya bindi baba bavuga ati nitwagenda kuramukanya kwa ba mwana ntituze tubeho nabi kameme rega niganje nakubwira twatangurira ko ivyo byabaye kuva kera ati umukobwa wacu dushaka ko agenda mu bantu ndakunda kubwira abantu hari umukobwa yambwiye ati je utankoye miliyoni 5 hari muri 2017 ati utankoye miliyoni 5 kugira ngo ndabemeze no mu karere ko ntowe njanye n'umuntu ati jewe sinzovaho ntambura abashawa mukobwa wewe nace namaze kibazo kimwe wewe ukora iki ndandaza muri farumasi uhembwa ngahe 100 ku kwezi none we 100 ku kwezi imiliyoni 5 uzozikwiza mu myaka ingahe ngo sinirwa ndaguhata rero ngo d'ailleurs ngo je ngo namerewe wanje nyoko abakora iki d'abord ngo adandaza amasamaki afise umutahangana gute afise nyimba 300 mba 200 ndega nshuti yanje wewe wumva bizohera he nuno munsi aracakanuye amaso gutya harigenza mona yandikiye aka message ngo bonjour nta nimero yo nari ngo bonjour ti bonjour tuvugana nande ngo nawe ngurigirisha ati ewe nta mwanya mfise uravyo nubu za miliyoni 5 sinzi ubungira no mu kwa 300 mirenga yazohava vyemera rero nukuza bararaba baharure mbega iyo ugiye kuba ku muryango w'uyu wawe wewe abantu bose baraguherekeza ugasanga wagiye kubemeza yego nivyo sawa barakwambitsa impeta imbere y'abantu baragize nte mugabo rero ukaza gusanga biherera hehe babandi bose baza bakavyinira muri saro bakagirana bagorekeje barazungurukana hari hano mu mafoto niki mugabo mwijoro muza gusigara muri bisigura iki no kuvuga ngo mutanga ubuzima bwa mwebwe babiri mugiye gupambana mwebwe babiri muri babiri na bamwe mwemeza ntaco bazobafasha na wa munyamuranzi yakurangira wa mudemo ntaco azogufasha ka no kuvuga ngo mwebwe nyene babiri nimwe mukiye kwicara mukumvikana uko hanyuma abavyeyi nabo bakabareka nivyo mugabo ico nagumye nshimikira ko umuvyeyi ni yakubwira ati attention nabajya abantu ubanza urabico yakuvugiye ko attention buryo umuvyeyi ameze kujya kwa abapolisi hari abantu benshi bazi yuko iyo mwibarabara bahagaritse umupolisi amuhagaritse bagomba kumukontorora agaca vutu rururu hari n'igihe abari ngaha akubwira ati hari imbere harababa ugumye ugenda bagusavye umutwe rero nukuvuga ngo n'umuvyeyi akubwiye ati stop ucubanza ugatega ugutwi bukebuko kumviriza ati bimeze gute none vyagenze gute ugacubanza ukaraba hari n'igihe usanga ari imiryango idashobora kwinjira namwe cyose birashoboka haro nk'imiryango imwe bavuga sinze ngo je ntavyo noshigikira bavuga ati vraiment iyo miryango nawe sora bakubwira ati ukuyemo umukobwa naho butamutwaye ukihenda mugasambana urinda usazira mu bibazo baraba sinzi ko ravyumva nawe rero ego gusa biyubare ikintu kimikira ko cyane umwe arondere n'ubundi arondere kuko urugo n'urukundo nkuko babivuze ni babiri mugabo abavyeyi barakenewe kuguma hafi gusa ico ntemera urugo rumaze gutangura oya ivyo by'abavyeyi ngira tuzobigaruka ko kumbura oya je sindavyemera by'abavyeyi n'abapareje nakubwije ko n'abamarere je sindabemera vraiment muhejeje mariage vyari bikwiye ko mwebwe nyene kujya babataye muri babiri mu nzu vyari bikwiye ko mugumana mwebwe nyene muri babiri ivyo bindi ngo baje ngo pare yaraje ngo kugira ngo ahanure wewe urazi ngena bayeho mu rugo n'umugore wiwe kuko azoguhanura siva no kwabaye ngo abavyeyi bari urugo ni babiri uwa gatatu ajamwo ni Imana yanyu Renine tubashimire cyane ego ndizera yuko abariko baradukurikirana bakuye mu nyigisho zitandukanye kuba jene ntitugume twakiza abavyeyi ko baduhanura nabi dutahure ko ibyo baduhanura kurundi ruhande bishobora kuba byo mu gihe bariko batubwira ukuri hari n'igihe usura gusanga twavyanse ariko mu nyuma bikatugirira ingaruka mbi ego hanyuma ku bavyeyi nabo turabe turegere dushiremwe akariro gakeyi ntiduhohotera abana kuko nimba umukobwa byoshika karangorwa muri riga dini nkuko mwabivuze abavyeyi sibo bayakiriye ayo madini ego ntibabiduhorere nkuko wewe wavuze ako karo watanze wavuze birashobora gushika ugasanga uwo muvyeyi wiwe nkuko yaravuga ati no ingene nabayeho vraiment birababaza ugasanga aragize experience kuri we nyina karaba akavuga ati no kuma nabayeho ntesetse mbabaye mburutwonja mburutwo nambara mburi iki fopa ko umukobwa wanje ko nagize icyese nkamuronka ari mwiza ati ntivyari bibereye yuko nawe abaho mu bwo buzima ko vraiment nakubesha kubaho hari byo wifuza ukabibura birababaza kandi birajyana umutima uzobaze ndaze nabariko badukurikirana ubu hari ico ushobora kwifuza mu gihe ufise ikintu uri kuripfuza ubundi ashobora kuronka uburyo bwo kukironka birabishe vraiment
turabizi twese urashobora kubaho ugasanga nivyo udufaranga ufise ugagize utugambi twinshi mugabo ukavuga ati kake kantu no gakora numva ko no korohega mu mutima nivyo ugahejeje numva ko woroheye umugabo apfana imigambi ariko kugenda ico gihe ukaryama sha wabuze ivyurya utari mu mafungo birababaje vraiment nico namabwira bako ntimusamare grace ntimusamare yego vraiment urukundo nivyo rurabaho hama no kuvuga ngo tuzoronderana nivyo ariko niki kigwemaza yuko muzorondera hama mukaronka murashaka kurondera mukabura byose birashoboka ugatangura kuboyoka ngo ejo ucutangura guhindukira ni bamande ucusanga bagiye kurondera bahabara kugira ngo bashobore kuronka ikibatunga n'ikitunga imiryango egore nini ku ruhande vraiment rw'abavyeyi bashobora kuvuga ati twebwe uyu mwana ntitwifuza ko ndibaza vraiment ku bavyeyi bakubwira ati ujya muhungu wabo barakenye ahanini nikibabagwa bafitiye umwana wiwe avuga ati kumbure je umwana wanje namureze merewe nabi si vyiza vraiment ko yorangiriza mu buzima bubi ego muga abavyeyi vraiment usanga no kuri mariage ataje ngo hinduye idini je nibaza ko ivyo bintu vraiment ari guhindura mentality idini biki ngo abantu bo ntabyonzi ego rero abavyeyi mwikebuke vraiment kuko ni hatari urukundo ni babiri intervention ya nyirakenewe kandi turayikenera cyane ariko hari gihe mwe intervena nabi mukaza mu ruhande rutarigo ariko impanuro zanyu ziguma ari ngirakamaro ku buzima bwacu tubashimire rero mwebwe mwafashe kano kanya ko kudutega abiri mwahevye byo muri ko murakora byose mukadutega abiri umutumire wacu nawe Renine big up sana cameraman rero abikora neza sinamwibagiye nawe nyene yubahwe murakoze cyane hanyuma mubandanye mudukurikirana like commentaire share subscribe ningirakamaro ego